Nukuri twarabonye ineza y'Imana, umuco wawutumurikira, turashima twese turahimbaza uhoraho yakoze ibikomeye. Yakoze ibikomeye niyo ndirimbo yanje. Twabakunzi bawe Mana, turi imbere yawe tugushimira. One two, yes bakunzi basika media Burundi umeze gute umeze fresh, nizere kumeze neza mu yose ni wida promoter kuri microphone behind the camera Omri designer ndetse ndababwira ati nizango yazo nteze kubatenguha hano umunsi numwe kiretse gusa iyo twikanze ngo botozo. Yes kuno munsi naho ni biki nawambia ni bala. So murabizi ko intumbiro yacu ari ahugeza kure impano zanyu, impano zacu, impano zabo bwa twandika amatika hirya no hino. Kuno musi ndikumwe na Pin Pajo ndetse muri ivyo wa Gospel. Uno musi nakwambia ni bala, murabona ko n'ivyuma babiri ready. Utira ko subscribe kuri channel yacu bikore gozo wa mbere mu kunka makuru Icizere. So bila kupoteza muda sasa, Pin Pajo mambo vipi? Fresh Sky Media. Uko sawa? Uramutse niko fresh kabisa. Iyi ni Sky Media Burundi. Uramutse abakunzi ba Sky Media Burundi. Ndayikurikirana cyane vraiment. Yego. Kanamutse abakunzi ba Sky Media. Mugira amahoro y'Imana mubahwe. Nongera ndabasaba umuntu wese yakora kurikirana Sky Media. Donc nkaho nyene kuri telefone naba ruhande harakantu kahuje kanise ko subscribe. Kugira uko gusa nta kimwe bigutwara nta nijana. Donc ni support y'abantu bakora media. Pin Pajo ini Sky Media Burundi ndetse ko batazi Pin Pajo iyo barinde muri majambo make. Bo beshi baranzi ndumu artiste ndumu worshiper ndumuririmbyi nk'abandi bose. Yego. Nkunze kwakira abaririmbyi nk'abaririmbyi, abaganga nk'abaganga, abasuma nk'abasuma. Ndakwakira nk'umuririmbyi wa gospel ndetse afisemo n'uburambe. Oya, uburambe si kirenga. Mugabo ndumu gusa ni ibintu uzi neza. Yego cyane kabisa. Oya. Ndakwakira nyine nk'umuririmbyi. Murakoze cyane. Nukuri twarabonye ineza y'Imana, umuco wawutumurikira, turashima twese turahimbaza uhoraho yakoze ibikomeye. Harageza ho babaza mbega niwe canke siwe, ndabishura bati ni Yesu niwe yatumye amaso yanje ahumuka. Umeze neza none gamana? Nje ndameze fresh kwene natwawe bro. Wanyibwiye ntwa Pin Pajo mbwa nawe sinakumenya bya tuganire tuzinanye. Izina giwanje ni wida promoter. Wida. Sawa. Kweli. So bro, bisero usaku mazimisi ndakumvako. Ndetse aho twatembe kuri platform zawe tunumenga hano giposting. Hoba habaye iki? Bo yo ni defo abantu benshi bakunda kumvuga ko Pajo n'umunebwe nto posting amafoto. Kandi c'est vrai. Ndafise page ya Facebook. Mugabo haraca nk'ukwezi na post nze n'ifoto nimwe. Bo n'indirimbo hasiye nkameze bintasohora. Nibaza ko ari mu bintu afite nabwo ikintu kimwe wida. Ni wida? Okay wida. Urabona mu Burundi nika ngire n'umuntu wese aradukurikirana. Iyo uri umu artist cyangwa se umuririmbyi. Urumva? Gasanga ni wewe wiyandikira indirimbo. Gasanga ni wewe uri ha studio audio, ni wewe wigira ku producer, ni wewe wirihira video, ni wewe wandika video, ni wewe wigurira impuzu, ni wewe wiyambika mu styliste wawe nyene. Kila kitu ni wewe wigirira. Hari ibintu bimwe musanga byagusize. Tuwe mutaraba mu igihe y'umuziki wa gospel.
benshi ndiko ndakora ku bwanje ndabona ko umenga utandukanye n'abandi cyane cyane fatiye ku nyambaro ko hari abantu benshi iyo barimo babona kuririmba bafatiye ku nyambaro ariko wowe utandukanye nabo kubera iki bro? Bo umuntu wese akora ikintu kimworohereza, umuntu wese yambara uko ashaka, gusa abantu benshi barihenda kubera batahuye Imana ngira uko utariko. Hari umuntu akubwira ati wambaye Chanete, wambaye diamant canke wambaye akantu cyangwa wambaye umupira nk'uyu, donc amengana umukizwa nyene uri umukizwa utegeza kwambara ikoti n'ishati ndani mugasi ko bimeze normal. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ifeza n'inzahabu n'ivyanje. Nimba inzahabu zose ari ivyanje kubera iki uyu munsi bashobora kubona umuntu yambaye akashanete ngaka inzahabu bagashaka mucira urubanza. Mba Jesse meze uko je nambara icyo uko numva umutima wanje. Nabundi ona ibintu waza amabwizwa 11. Nzicumi gusa igiterimo karyo. Bagiye sorry. Ni 10 amabwizwa ni 10. Rero ari ibintu usanga kuko mwari byabwizwa nta hantu havuga ngo ntuze wambara ijipo ngufi cyangwa umukobwa ntuze ugira iki. Rero ibintu byose usanga ijambo ry'Imana itaduma kuti ikintu ni cyaha. Umuntu acarongorwa na mpwemu yera uko arongowe wewe niko yambara. Kuko kwambara Jesse nambara bya bikoti bo umuntu mukizwe usanga umenga ikoti n'ipantaro y'ijisi ya bitisi ngana gutya. Ariko n'abavyambara si bibi, umuntu wese afise size akunda canke akunda yo kwambara. Je nambara nka Joy Pajo kandi numva katacamba nkoze. Bambara abakizwa bara mu nyambaro. Mugabo nibaza ko ikintu cyose ndakubwira ikintu biti cyaha. Ni ikintu Bible ivuga ntukore iki kintu ugasho gikora. Icyo kintu azori cyaha. Mugi ikintu Bible itavuga atakintu Bible kivugako. Mugo ugasanga amadini bigisha ngo iki kintu ni cyaha ngo ni wangura umukobwa ukambara ipantaro ngo zo bucumuye canke ugagira amaproduct cyo bucumuye. Ico ucurongorwa na mpwemu uko wumva niko uco bikora. Je nambara nka pin page kandi mbona nambaye wese nzi ko mbonye nambaye nabi. Feje tu umupira bivanye na kazi niko ndakora repetition ngaha. Ya. Mbega pin page harabaririmbyi bamwe bakunze ndetse novuga ati bwo umenga baba bikengera cyane bafatiye kundi kuntu umuziki wo ngaha mu Burundi uri kuramera. Dufatiye nko gihugu kibanye cy'u Rwanda nihe difference iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyane muri gospel? Bo abantu benshi bakunda kuvuga Burundi n'u Rwanda. Mugandi bavuga Burundi na Congo, kuko iki batavuga Burundi na Tanzania, kuko iki batavuga Burundi na Nigeria. Wazi gituma? Ofete u Rwanda n'u Burundi bashaka kumera nk'igihugu kimwe. Tufise langue imeze nka bo Kinyarwanda n'ikirundi nkaco kimwe kuko umunyarwanda ariko aravuga ndamwumva. Rero kuva kera narindi abanyarwanda n'abarundi bari bameze nka kujya kwa Filistia n'Abisiraeli. Donc Filistia na Israel ni pays limitrophe, ni bihugu bihana imbibe. Rero kera donc Abisiraeli bakoze ivyaha, Imana yacu bagabura mu maboko y'Abafilistia. Abafilistia bakabakandamiza, uravyibuka kuri urasoma Bible gamutama. Je ubwo nsoma Quran. Sawa, urumva? No muri Quran birimo kuko ni Ancien Testament. Rero mu Burundi no mu Rwanda umuziki bigenda bimeze gutya. Nibuka kera bacu twamisi bari imbere haraza abanyarwanda nabo barahitinga, Burundi nabo barahitinga, igihe cy'abaroriro abantu bakidumu bande. Muhigiye naho abanyarwanda bo je nibaza ko par rapport umuziki wo mu Rwanda no mu Burundi pour le moment nibaza ko vyose ariko kimwe. Dufatiye hano bati mu Burundi rero iwacu umuziki wa gospel uhagaze kuri bande? Turafise Apollinaire kwanza mzee wa kazi. Turafise Dudu, turafise Forcha, turafise David, turafise Fabrice, turafise Pastor Lopez, turafise Livingstone, turafise Kamikazi, turafise Abe, turafise Pin Pajo, turafise bo abarimvyo mu Burundi ni benshi uhagaze ko muziki wa gospel. Ego. Ndimo turaraba rero tungeze rero kuronka urusaku ruva ko bigeze kuba uririmba profane. Ariko tugaze kandi nyuma dutembera kuri YouTube channel yawe nta mo tugeze dusanga indirimbo uri kuririmba profane. Byo bari byo cyane. Aririmba secular music. Kandi bisanzwe narakijijwe ndakese umuntu mukiza. Narakijijwe hanyuma canangura kuririmbira Imana kuri YouTube indirimbo ziri ko narimvye kera. Mugabo ubu ndirimbira Imana. Ndimba gospel music. Cyo gituma ngo hamwasanze niko ndatazira. Nkoresheje iki gikoresho cha piano. Barimvye ba gospel no hamurimbye umva ko ndetse wifuza gukorana mu Burundi canke mu Burundi bo nkuko musanzwe mazi ko dufise je navutse sanga abarimvye ba gospel mu Burundi hari Apollinaire n'aba David kuko sindu bakera cyane. Rero no kuri uwombaza umurimvye yifuza gukorana nawe
ndakunda cyane Apollinaire nkuko ari we citegerezo mu muziki wa gospel wacu i Burundi. Niwe no fata akarorero nko mbwiye ati ukorabo norimba na Apollinaire. Pin Pajo gospel we nk'indirimbo yagutse gushira habona we dusigera mu majambo nk'atanu yose. Bo hari indirimbo yakoze ibikomeye maze gukora zibiri, ico gituma navuye kataburambe fise cyane muri gospel, maze gukora indirimbo zibiri, hariho yakoze ibikomeye, hariho niyo bita ndemezwa neza. Zose zirafise video ziri kuri YouTube, ngira n'abantu kuziraba kandi mbwira n'abantu gukunda umuziki wa gospel wo mu Burundi. Afite abantu baramaze guta espoir kumenga mu Burundi nta gospel nziza igihari nkuko wabivuze nawe mbaje abanyarwanda. Umuziki wa gospel wo mu Rwanda niyo cyane kirasirikira haba mu macaci yo muri Bujumbura, haba mu eglise menshi y'u Burundi. Rero bakurikirane abaririmbyi bubu bariko barakora, hari aba generation mashasha bariko barakora indirimbo za gospel, bakeneye promotion, bakeneye gushigikirwa. Haro nko bita Edi Ndeyana, haro bita Livingstone, Pastor Lopez, haro bita Samuel Praise, hariho benshi cyane. Mu Burundi turafise amatara. Ndenda afise indirimbo yitwa yakoze ibikomeye, naririmbye kuva maze kwakira Yesu mu kiza mvuye muri Secular Music. Ego nibaza ko iyo ndirimbo nayanditse ari gushima Imana, kuko nibaza ko tuvuze ko Imana yakoze ibikomeye nta muntu n'umwe Imana itakora igitangazo. N'umuntu ariko adukurikirana ngaha Imana yakoze ibikomeye kuko gushika isaha hano bapfuye kandi baba grave bafise n'amahera bafise n'icubahiro. Rero kuba uriho uhora yakoze ibikomeye c'est la grâce n'ubuntu bw'Imana. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo ifata umuntu wese ya ndimbo yakoze ibikomeye. Yakoze ibikomeye idusigurira mu majambo atatu tushe kumenya basi twinjiremwe mu mizi ndani tumenye ati yakoze ibikomeye nashatse gutanga ubutungu. Ofite indirimbo twebwe muri inspiration ya gospel, uri kurandika indirimbo urayihabwa kuko turangwa na mpemu yera. Mwe muraguha indirimbo canke ukandika nkuko abandi bose bandika. Nanditse nisunze Bible, igitabo cyo muri Bible Yohani wavutse ari impumyi. Nukuri twarabonye neza y'Imana, umuco wa utumurikira, turashima twese turahimbaza uhoraho yakoze ibikomeye. Harageza ho babaza mbega niwe canke siwe, ndabishura bati ni Yesu niwe yatumye amaso yanje ahumuka. Reka ndabashimiye cyane. Mbenda kubaza mwiyumvire gute kumpa ikiganiro Sky, kuko ndakurikirana cyane Sky Media. Sinanize n'ukuntu vraiment ndatunguye cyane. Imana ibahizagira. Impamvu tuyumvire gukoresha Pin Pajo nuko dufise byinshi dushaka kumenya kuri wewe. Ndi hano vraiment, ikintu cyose mushaka kumenya ndi hano, ndi Umurundi, ndakunda Yesu. Ariko nizeye kata kibazo nakimwe. Nta kibazo n'ukuri, byose n'amahoro cyane gose. Reka nshimire mwese rero mwafashe umwanya muri kumurakurikirana ikiganiro gica kuri Sky Media Burundi. Ndobwiye ati Pin Pajo mbega ni nk'ayo message usigiye abakunzi b'umuziki ndundi ndetse abakunzi ba gospel n'abakunzi ba Sky Media. Reka mpere ku bantu bakoresha bafise ama media, ama online, abantu bakoresha TV online. Bo ofete abantu benshi kubera ko muri ko murahiga amavyuzi, usanga abantu bakoresha TV online birukanka inyuma yaba tuvuga aba star. Abantu bafise amazina usanga twebwe batwita na underground na upcoming. Muzita gute? Underground gusa yene upcoming. Urumva ugasanga abantu nka twebwe ntibaduha umwanya. Muge ikintu mukuye kumenya n'abandi bose bakoresha ama TV online gato karakura. Kandi ubona umuntu wese afise igihe kiyo. Nimba uyu munsi dushobora kuba turiko turabona, reka ninjire no muri Secular Music. Nimba uyu munsi turiko turabona Satubi tukabona Kidumu, abo bantu ntibazamaho. Nkuko mu miseze twabona umuhisi Matata tukabona abakidumu, mugubu ariko raza Satubi haza abandi. Kuvuga ejo aba bitwa upcoming bazobara abaga n'abazori uri kuriruka inyuma. Rero nico gituma ahubwo uwo kura neza support muronde muhe ikiganiro abantu ba upcoming. Urumva abantu bariko baraza aho twita underground basi, kuko umuntu wese agira intango. Yabana Kidumu yarabaye mu upcoming, mu underground, yabana Fizo yabaye mu underground. Rero ndabashimiye cyane kandi vraiment shimira cyane Sky Media
kandi ndaba ngira n'abantu bose bakoresha ama TV online kugira wambajije ikibazo kitatu gitangura ati mbega kubera iki wewe utakunda gupostinga cyangwa utaboneka mu media kubera je vraiment nane ndabishaka mugabo ndiruka inyuma y'abantu bakora ibintu ugasanga umeze nk'ukwezi kose umusaba nege ikiganiro gute ahubwo mwenda bashimiye vraiment ugasanga kubera yuko utaragira gira ya mavyuza ataza kuyaronka sinzi ntaguhaye ikiganiro mugari kashimire cyane Sky Media kandi ndabasaba mubandanye mubikora no kuba underground namba ariko tubita sinzi arumva hamaje imigambi yanje nuko vuba cyane ye gusoza indirimbo amakorabo n'umuririmbyi kaze yakomeye mu Burundi mazomubona sikera cyane ibikorwa n'byinshi cyane imbere yanje kandi nukorera umwami yaduhamagaye no kumukorera kuko vision yacu niyo gutuma abantu bose bamenya Kristo nawe urimwo n'abandi bose badukurikirana reka mvuga ati asante sana wewe wafashe umwanya uri kuraba video yari with the promoter kuri microphone behind the camera yari Omeri designer nimwazika izangwa zayiteze kubatungwa n'umunsi n'umwe kiretse gusiyo tugize iki iyo twikanze ingobotozo asante sana Yesu ndagukunze go senda kwihaye ndahe vyibihimbaro vyanje niwe we mukisa wanje nizanguyoke naho nari nigeze kugukunda niwe we mukiza wanje mwizanguyoke naho nari nigeze kugukunda zogukunda nkiriho naho nzopfira ngihumeka sinzobura kugushima